ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Numva atakindi notangura katari kubaramutsa. Ndabakumbuye kandi naneze gusa kubabona mwese. Imbere ya byose twanje gushimira Imana rugira byose yo idahengeshanya kutuzigama kabadushikanye ngaha amahoro. Tubanze tuyikomere amashimeshi cyane. Turi n'akanyamuneza kenshi kubona turi muri kino gisagara ciza ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi w'igihugu cacu, kugira ngo twugurure kandi twongere dusozere runo ruganda nkarishabwenge rwateguriwe abakenyezi b'indongozi kuva ku ntara gushika no ku rwego rw'imitumba no gushika mu makaritsiye yo ngaha mu gisagara ca Bujumbura, Bubanza, Bujumbura, Cibitoki na Muramvya. Tukaba tubahaye ikaze mwebwe mwese mwateye iteka bino bikorwa, mubihererwe umugisha uva ku Mana. Uru ruganda rwatunganijwe hisunzwe icivugo kivuga ngo guterera mu iterambere ry'igihugu biciye mu guteza imbere umukenyezi no kwitwararika amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo. Icivugo catowe hageze kuko umukenyezi ni inkingi y'iterambere, ni inkingi y'umuryango ndetse n'inkingi y'igihugu cacu. Banyakubahwa mwese mwateye iteka runo rubanza, bakenyezi murongo y'abandi. Uru ruganda nkarishabwenge ku bakenyezi b'indongozi kuva ku rwego rw'intara gushika ku rwego rw'imitumba mu makaritsiye, ni uruganda rwiyumviriwe inyuma y'ihuriro kaminuza ryabereye kuri Club Tanganyika mu gisagara ca Bujumbura ku wa 4 Nyakanga umwaka wa 2020. Tumaze kuvyihweza twabonye ko vyoba vyiza twishikiye mu burere butandukanye bugize igihugu cacu bukari bune, tugakoranya abakenyezi b'imboneza bose guhera ku ntara gushika no ku mitumba aho baherereye. Uno musi tukaba turiko turasozera ico gikorwa, tukaba dukengurukira umwe wese ico yaterereye kugira ngo dushobore gushika kwihangiro twihaye. Twagira kandi twongere dushimira Imana cyane kubona yaradushoboje gushika kuri iyo ntumbero twihaye yo gushikira n'abakuru mitumba kuko bari babinyotewe. Benshi baravyisabira ngo bavyumva ku maradiyo no ku buhinga ngurukana bumenyi. Rero nkuko turi abavyeyi ba bose twashimye ko bose boshikirwa atanumwe akumiriwe. Imana nishimwe rero uno musi indoto zashikiye kwihangiro gikorwa cyakoreshwa. Ntivyoroshe ku mwana w'umuntu gukwiragira intara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi, aho n'umukuru w'umutumba ashikirwa, ariko kubw'Imana mushora byose yaradushoboje. Uno musi turasozereye ico gikorwa kuri bose. Aya mahuriro rero ategurwa mu ntumbero y'ibikorwa bitegurwa n'ishirahamwe Opedade ngaha mu Burundi magarikiye. Abatarizi ni ishirahamwe rihurikiyemwo abatambukanyi bubakanye n'abakuru b'ibihugu muri Afrika biyemeje iterambere. Kera iryo shirahamwe ryitwa Opedasi gisunga ibijanye n'amagara y'abantu mu kurwanya sida, ariko barabiravye babica hirya no hino baca basanga ko bokwagura n'iterambere ntirisigaye inyuma ku mukenyezi. Imbere yo kuduga kwijambo twagira dufate kano kanya kugira dukeze mwebwe mwese bakenyezi mwizewe mu mabanga atandukanye y'igihugu. Twagira rero tuyifurize
kuroranirwa, ko yarangurana umwete n'ubwira, mwiteze imbere, muteze imbere imiryango, na cane cane muteze imbere leta mvyeyi. Aho rero muze muyabungabunge, tumere nka wa wundi ngo ntimukarekure iciza mwafashe. Banyakubahwa mwese mwateye iteka runo rubanza, bakenyezi mwatowe ndongozi ku nzego zitandukanye. Mudukundire tubanze twibukanye intambamyi zari zibangamiye umukenyezi muri kahise, aho yafatwa nko gukora udukorwa tw'imuhira, kuvyara no kurera abana gusa. Vyongeye abakenyezi baracahohoterwa mu buryo butandukanye, nabo bubakanye, mu gukubitwa bagasinzikarizwa ubuzima, aho n'utwo bimbuye abagabo batumarira ku isoko, abagore n'abana bagasigara bivumbereje. Kandi ivyo bikaguma mwibanga ngo niko zubakwa. Twibukanye ko Imana yahaye ubwenge umugabo nk'uko yabuhaye umukenyezi. Umukenyezi afise ubwenge n'ubushobozi bwo gukora ibikorwa nka vyose ivy'umugabo akora canke ivy'umugabo ashoboye. Kera batubwira ko ata mukenyezi yubaka inzu niyubake, basigaye biga na kaminuza mu vyerekeye ubuhinga bwo kubaka, aho abakenyezi basigaye basohoka ari aba engineer. Ubu abakenyezi na vya biduga binini binini bitwara ibintu n'abantu ntibabisiga inyuma mu kubitwara canke mu gukora ako kazi kari gahariwe abagabo gusa. Aho hambere hahise abigeme babashira mu bisata bimara imyaka mike, aho turavuga nka RP, amashure y'inderabigisha, NFA, ekoso, kugira baheze amashure n'ingoga baje kubaka izabo, mu gihe abahungu bobo babaha uburenganzira bwo kwiga amashure atuma bashika muri kaminuza. Mumfashe dushimire indongozi dufise ubu, Imana bashoboje gutahura ko umwana w'umwigeme afise ubwenge bungana n'ubw'umwana w'umuhungu, kandi bafise n'amahirwe angana mu bijanye n'inyigisho. Banyakubahwa mwese batumire bahire, turakengurukira igitigiri 30% duhabwa n'ibwirizwa shingiro mu bijanye no gushirwa mu nzego, mbere rimwe rimwe hari n'igihe birenga. Aho twovuga nko mu nama nkenguzamateka, aho dufise ibitigiri 41%. Icifuzo cacu akaba ari uko ivyo bitigiri vyobandanya vyiyongera. Umukenyezi ashingwa amabanga baravye ubushobozi, ubumenyi n'impamyabushobozi afise, kanatsinda ntawuyobewe ko abakenyezi aribo bagize igice kininiya c'abenegihugu, bisigura ko iterambere rirama ritoshoboka mu gihe intererano y'umukenyezi yosigara inyuma. Banyakubahwa bakenyezi mboneza mwese, iyo turiko tuvuga iterambere ry'umukenyezi birajanye neza n'iterambere mu vy'amagara yiwe n'abiwe. Kukaba nkako uwimbuye ikigega c'amagara ntabura n'ikigega c'amasaka. Yaba abagabo baba abagore, nta numwe ashobora kwiteza imbere mu gihe amagara yiwe atameze neza. Mu Burundi abantu batera biyongera bidasanzwe uko umwaka utashe. Mu mwaka w'2008 abarundi barenga gato imiliyoni 8. Abahinga bakurikiranira hagufi igwirirana ry'abantu barerekana ko
bidatorewe umuti canke ngo akamo kagume gategwa, mu mwaka w'ibihumbi 2050 abarundi bazobangana imiliyoni 200. Abo bantu n'ikirenga turavye ko Burundi bungana. Aha rero niho indongozi canke abatowe intererano yanyu tegerezwa kubonekera, tubicishije mu guhimiriza bene wacu mu kibano canke aho turangurira ubuzi bwa misi yose. Harabibaza ko kibazo cyo kurondoka ku rugero ari kibazo kiraba abakenyezi gusa, ari naco gituma duhamagariye abakenyezi cyo kimwe n'abacance babo gushigikirana mu gukomeza ikiyago kuri ico kibazo kijanye no kuvyara abo dushobora kurera. Banyakubahwa mwese, bakenyezi mboneza mwese, imbere yo gusozera twashaka tugaruke impanuro zikurikira twibaza ko zizofasha abakenyezi gushika kwihangiro twihaye: gushigikirana, murangwe n'umutima w'urukundo mu kuja hamwe mu makoperative yo kwiteza imbere, mwituri banki y'abakenyezi aho buca itangurira imirimo, na kare ngo ukuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubugi, kandi ukuboko kumwe ntigukoma amashi. Ejo aho bukera nimutanguze imigambi mito mito, ntimurindire imitahe y'umurengera. Umutahe si urangura umugambi, ahubwo umutwe n'ivyiyumviro bishika kure. Murekane ko muri abakenyezi b'ubwenge, abakenyezi b'imboneza kandi bashize hamwe. Musigurira abandi kuvyerekeye ingaruka mbi zo kwibarukira muhira canke ingaruka mbi zo kwibaruka ntahekana, n'ingaruka nziza zo kuvyara ku rugero no kuvyarira kwa muganga. Musubire muvyure kandi mukomeze wa mugenzo mwiza wo kurereranira. Na kare baramaze ngo wanka kurerera abandi ukabura uwukurerera, kandi ngo umwana si uw'umwe. Mwijukire gupimisha imbanyi kubw'ineza y'amagara yanyu n'amagara y'ibibondo mwibungenzi. Ntitubanze kubandanya umugenzo mubi umwe usanga abakenyezi bafata minenegwe kuja gupimisha imbanyi, bikaba ari navyo bikunda kuzana ingaruka mbi zo kurwara za ndwara bavuga ngo nizo mu kigo, kubera utaba wituye abaganga kuva gusama imbanyi gushika hagere kwibaruka. Dukeneye kubona ingo zifashe neza, ingo z'akarorero, ingo zuzuye akamwemwe. Wa mugani ngo niko zubakwa, tuwusezerere burundu. Turasabye kandi gufashe mwiboneka mu ruganda twatanguje rwo kutuza ya ndwara ifatiye ku gufungura nabi, kubw'amagara meza y'abana ndetse n'abavyeyi, kuko twasanze umwana akurikiwe n'ingoga hataragera agwaye rya ndwara yo gufungura nabi, gaca usanga n'umuvyeyi wiwe na wenyene agwaye iyo ndwara yo gufungura nabi. Muhimirize abakenyezi aho muba gufungura no gufungura abana babo ifungurwa zikwije, aho tuvuga zirimo imiryango 3: ndemamubiri, nsanganyangaburo ndetse na ntanganguvu. Tubasabye kuzotubera abaserukizi beza, muze mushikire abo murongoye, abo mubana, izi nyigisho turiko turabaha kugira ngo iterambere ry'umukenyezi, iterambere ry'urugo, iterambere ry'igihugu isasagare. Ni kuri kano kamo tubateye
twongera tubabwira ko tuguruye icese uruganda karishabwenge rwateguriwe abakenyezi b'indongozi kuva ku ntara gushika no ku mitumba, mu makaritie, mu karere ko mu burengero. Ntitworangiza tudashimiye cyane abo twatanguranye runo ruganda ku rwego rwo hejuru ndetse no kuri no ruganda rwo kuva ku batowe mu ntara gushika no ku mitumba. Aha turavuga ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, ubushikiranganji bwo gushigikirana, abaserukira ishirahamwe mpuzamakungu ONU ngaha anye mu Burundi, ONIFAM, FINWAP, ONISIDA na OMS, namwebwe mwese mwagiye madufata mu mugongo, babura amatari, abo twabikoranye, abahinga bose, mwese mwese uruhara yagize abo ntashoboye kudondagura, abamenyesha amakuru bobo ntitwobasiga inyuma kubera nabonye ntibigeze basigara inyuma, bagumanye natwe, twizera ko no mu bindi bikorwa biri imbere mwese tuzogumana ku bw'ineza y'igihugu cacu, iterambere ry'umukenyezi muri rusangi. Murakoze cyane, niharambe abarundi, niharambe abakenyezi b'abarundikazi, niharambe Imana mu Burundi bwacu. Murakoze cyane.